David Alaba atarameze neza mu rupapuro rwashizwe abona n'ikimenyesha makuru Marika rurika abakinyi Real Madrid irondera harimo abakinyi babiri bashobora kuza gukina muri defense centrale bakarondera n'abakinyi babiri bashobora kuza gukina ku uruhande bacisha ko Vasquez na Carvajal no ruhande ruca ko uwitwa Ferramendi ngo binakunze barabajije yuko kwa Chelsea bobaha uwitwa Enzo Jeremias Fernandez. Real Madrid by'ukuri ni yihe poste ubona ikeneyemwo umukinyi cyane uwo mukinyi ari nkeneko mbega uwo mukinyi yobande yoza akina nkande kugira macingane n'abazoba bari kuko bigaragara ko nino project witwa Antonio Rudiger yaje atsinda igitsinda avuye kuri bando tuje mugabo nawe bigaragara ko nta myaka 5 canke 4 asigaje mu mugwi witwa Real Madrid. Ino Madrid ikinisha bano basore igatsindwa ikagombora mpaka itsinze ibi bintu zobimaramwe imyaka 2 imyaka 3 nabwo namye ndabivuga ati baraye batsinze equipe ya Real Sociedad mugabo nimba two kwitega Madrid en souffrance haraho bigira bigahagarara. Uno musi bwana Carlo Ancelotti nta mpamvu nimwe yonsigurira performance zibizo mugabo bitwa David Alaba kuko David Alaba wa Bayern Munich nituranamona muri equipe ya Real Madrid sivyo nta no tuzigera tubona gushika no munsi. Ikindi naco uno munsi ni equipe izi performance zibiza abakinyi babo sivyo nk'aba ba Lucas Vasquez shirako aba ba David Alaba sivyo shirako irizamu rya Runin sivyo shirako abakinyi batandukanye mugabo ni equipe iri kugwa mu bibazo vya swadi ntoya kuvuga ngo nimba nakari mubi nahindishwa mfise no kumukinisha uko biri kose nimba Lucas David Alaba ari mubi nahindishwa mfise no kumukinisha mugabo reka turabe eske David Alaba yakinije muri context iyi ino match Carlo Ancelotti yifashe nk'iyi yayifashe nka match yo kuruhukirako sivyo yifashe nka match yo giriki yo kuruhukirako wategeza kuraba eske nta zidishwa yarafise zo muri axe inyuma yiyi nuzenya yiyi yo gutereka bamugabo bitwa David Alaba sivyo none nimba Rudiger twamubonye yinje yagomboye tutigeze tubona itangazo rivuga ko atameze neza gute muri match ya demi final ishaka kugira igikombe cha Copa del Rey sivyo gishobora no kugufasha basi kuvuga ngo itariki 26 nzamisa amahirwe ko mfize igikombe ane branch yiwanje ndagira iki ndayanire uziko David Alaba ari mal performa ukaca mushira mu mvango mu nuze ya mu kibuga uziko ari match utegeza gutsinda kandi ukayitsinda kirikare sivyo uno musi Madrid uti ni kosa rya Carlo Ancelotti ntabwo ari kosa rya David Alaba nico ushaka kuvuga David Alaba erega ntaco hindura David Alaba ni mubi muri equipe ya Real Madrid kandi nkuko wabivuze birago dusa ko na David Alaba mwiza kwande kwa Madrid sivyo hariho commentaire nabonye y'umufana wa Madrid kuri page iraha yaba merenge mugabo muri Espagne aravuga ngo bivanye n'urukino ndaye mbonye kwa Sociedad ati jewe na rumwe mu bantu bari bakiri muri gari ya moshi irongoye no mugabo bitwa Carlo Ancelotti atari kuno munsi ndayururutsemo nimba atari kindi Carlo Ancelotti ashaka muri equipe ya Real Madrid birakuye ko duhindura icuka duhindura umumenyereza sivyo kuko no munsi hari shwa nyinshi sivyo mugabo zadi nduvuga ko ngo mbega kwa Madrid mfise swad imeze gute mfise abakinyi bameze gute Antonio Rudiger ibura ryo mugabo bitwa Eden Militao ngira imvune kuko n'uyu mugabo bitwa uyu David Alaba ko turavuga yasubije inyuma niki ni imvune sivyo yashitse muri equipe ya Real Madrid yagoma gira amahoshite ivyo navyo bikora kuki ku bakinyi
murabizi uno mwaka vyigeze kuvugwa ko Florentino Perez afise umugambi yo kwirukana staff medical yose ya Real Madrid bakazanamo abandi baganga bivanye n'uburyo abakinyi bagira iki bari kuva mu mvune basubirayo. Ibi rero avec son âge imyaka yiwiwe yo mugabo witwa David Alaba biragoye kuno munsi tubona David Alaba mwiza. None ico cyo turambega kuri Real Sociedad Karanzoti rafise gukora iki? Yarafise kwarinya equipe yiwe nziza gusumba ko yo kwarima equipe iri trebricole. Uno munsi kimwe mu bintu turi kubona muri equipe ya Real Madrid cyane ni bricolage ziri gutanga uyu musaro turi kubona. Muri Champions League utanguje equipe nziza ya Atletico de Madrid nako imbere Atletico Madrid kuri Wanda Metropolitano kuri Wanda Metropolitanos ushitse muri prolongation ugarutse muri Liga uri muhira ugowe na equipe ya Leganes uyitsinze ku kanyuma itsinda 3-2 ugarutse muri Copa del Rey mu mwaka umwiciro zibiri muhira imbere y'imigwi nivyo vyitwa ko iri mu migwi ifise performance nziza. Mugabo no munsi udashaka kuvana ngo Sociedad witereka imbere ya Atletico Bilbao ngo Sociedad witereka imbere ya Real Betis ngo Sociedad wobo mu gukomeye gusumba uko Barcelona ikomeye cyangwa Atletico do Madrid. Mugabo equipe bita Sociedad ikaza muhira ukayitsindira muri prolongation. Ibi vyerekana ko ino projet ya Ancelotti no mwaka hari kiri kubura. Ntabwo jewe arantu taza guhuriza abantu bambabarire kuri iki kintu. Hariho ahantu novuga ngo tutaza guhuriza nubwo uza kugerageza kunkonvenka birenze canke bimeze gute, hariho uko biri kose ahantu je nawe tutaza guhuriza. Sikweri edi nigeze kuganira n'umuntu umwe yaciye mu gihugu ca Spain, yanabaye wanshime Madrid, aranaba Inglaterra hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Yageze kumbwira ngo rimwe na rimwe abazungu barakunda kugura biriya bimenyesha makuru vyo kunzira ajya amajurnal impamvu ngo baba bagura biriya vyo kunzira narimo batije tamaza nti wibaza ko ari impamvu iyihe ituma abazungu bakunda kugura biriya bimenyesha makuru vyo kunzira. Ambwira ngo bahizi ntabwo vana muhira ivoka rishaye uzi kugiye kuri abantu kandi ugiye kuri dandariza mu nzira. Ngo sometimes mwebwe mugura inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi hari gihe muhabwa izidakenewe n'izikenewe kubera ko abazitanga baradandaza bobo kandi ntaco bahomba. Ati buje mbuga ngurukana bumenyi zaje korosha ibintu atariko kesho uzora bibiriya vyorosha uri kunyu biriya vyorosha abantu babifata nk'ibisanzwe. Atariko nabonye iyo hari bimenyesha makuru vyadandajwe biba vyandika inkuru zirimwo n'amafoto, inkuru z'ama breaking news ma breaking news ushobora guhamagara umuntu wo muri Liverpool cyo guhamagara muri Liverpool kubera uri mwico gihugu kabaza ati eski ibi bintu nivyo cyangwa ugahamagara umuyobozi bw'ico kimenyesha makuru ati eski ibi bintu nivyo. Beshi rero hariya ku mastade keshi bagenda ku mastade ubuzima ma equipe yabo abayemwo babuzi baza ati ngiye kuraba umupira ni Osasuna bipfira ngaha aha ndabizi ngene bigenda n'utundi tuntu twishi bagana eti. Rero vyanteye nanje kuvuga ngo mbega kuzama tuvuga Pereze n'umuntu mwiza nta gihe bishika kaba mubi. Kubwanje sa n'ubabaye cyane umbwiye ko uwitwa Carlo Ancelotti afise uruhara
Isubira inyuma ry'uwitwa David Alaba twamenye muri Bayern Munchen ameze neza, mugabo tutazomubona ameze neza muri Real Madrid. Ndanakubwiye ni uko twamubonye muri Bayern biragoye yuko twoza kumubona iyindi nshuro ashininga nka kuri mu mugo witwa Real Madrid. Bamerenge, reka mbibutse kano kantu. Hari umumenyereza yamenyereje umugo mu gihugu ca Serbia yitwa Abdullah no mumenyereza wa kera cyane, ariko yaraciye mu gihugu ca Turikiya ndetse anaba mu migwi itandukanye arimo mu witwa Al Sport 1970. Yahamaze imyaka igera kuri 2 n'usu kuko ku mwaka wa gatatu ico gihe hariho mugwi uwitwa Boraspor ndetse n'uriya mugwi witwa Adana Sport baramukoresheje, mugabo bamukoresheje nyuma ya sezo yari yaragize umwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 64 yinjira mu gihugu ca Serbia. Yavuze yatanze interview avuga ngo ntako imigwi yo muri Romania imaze igihe iyoboye isi, ati kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940 abataliyano barataye hasi, abongereza batera baduga, kandi abongereza ni twebwe twabahaye inguvu kuko ibihugu byo muri Scandinavia ndetse n'ibihugu byo muri Polenoro edi buriya mu mupira w'amaguru wa kera, mu mupira w'amaguru wa kera bakubwiye abapagasi canke bakubwiye abacangero bari bakomeye, barabanyaromania, barabanyanorvege, bakomeje no mashampiona, bakomeza iyi migwi nka za Partizan do Belgrade, bakomeza imigwi nka Etoile Rouge do Belgrade, bakomeza imigwi yo mu gihugu ca Romania itandukanye. Nubwo no munsi tutaba turi kuyivuga, Real Madrid yaragenda guhura nabo ikagira iki ikajugumira siko. Champions League y'igihumbi kimwe amajana 955 n'igihumbi kimwe amajana 956 ifise vyinshi yigishije Real Madrid. Kuko ico gihe ugaragaje kuraba squad ya Manchester United, ahantu ndibaza yuko abakunzi ba Real Madrid baza kugira icigwa bahakuye. Ugiye kuraba nka Manchester United gituma nakubwiye ni umupira wa kera wagenda urubakwa n'abanyamahanga kesha pana bindani mu gihugu. Genda urabe Sir Mate Busby yari yamenyereza ico gihe umugwi witwa ico gihe umugwi witwa Manchester United. Yakoresheje Henry Egg yari umwongereza, akoresha umunya Ireland Tony Dan abari umwongereza mugabo ntitureka kuvuga ko ari umunya Ireland. William Anthony Forkes uno yari umwongereza, ayakoresha umwongereza kandi azwi ku izina rya Samus Anthony Brennan, agakoresha kandi Peter Cleland yari umugabo w'umwongereza, agakoresha kandi umunya Ecosse David George nawe yari umunya Ecosse, agakoresha kandi legende George Best yari yaravukiye i Belfast ni hariya muri Ireland, yaje kuba yicwa n'ibiyayuramutwe, hamwe na Sir Bobby Charlton, ukongera ko umunya Ecosse azwi ku izina rya Dennis Law, hamwe n'uno mwongereza azwi ku izina rya John Michael Connolly yari yaraciye mu migwi nka Burnley. Nagaragaje gusesangura ndaba how Sparta Praha iyico gihe mu 66 yakuwemwo match yatsinze Partizan do Belgrade ibitsindo 4-1, hanyuma umugwi witwa Partizan do Belgrade muri match retour bakabatsinda ibitsindo 5-0. Nitegereza kandi Inter do Milan yakuyemwo umugwi witwa Francoveros match ya mbere baranganije igitsindo 1-0. Real Madrid ikuramwo uno mugwi uzwi ku izina rya Anderlecht ku bitsindo bigera kuri 4-2. nawe nyene Anderlecht yari yabatsinze igitsindo 1-0. Kuvuga ngo ni Champions League yagira bamwo ikintu kijanye n'ico twovuga ngo ni amaremontade. Kuri visa turabereye fa Champions League igombe kimwe majana 955 gishigombe konje 956 turabira amafoto ndazi arayaronka. Ni kuvuga ngo ifa Champions League a 1955 a 1956 ni Champions League ishobora kutwigisha byinshi ku rugendo rwa Madrid. Noneho urumva ko Madrid yari yatsinzwe na Anderlecht muri quart de finale igitsindo 1-0 muri match retour Real Madrid igatsinda 4-2.
umugwi witwa Sparta Praha match ari muri quart de finale watsinze Partizan do Belgrade, hanyuma Partizan do Belgrade itsinda 5-0 igombora vya bitsindo vyose bine iterekamwo n'icya gatanu. Manchester United bari bayigomoye bari bayihonze matchare ibitsindo 2-0 ya Partizan do Belgrade. Manchester United iza kugombora iza gutsinda igitsindo 1-0 muri demi finale, ariko matchare yatsinzwe 2-0. Manchester United ibiratashe ikoresha abongereza benshi harimo abanya-Ecosse ndetse n'abanya-Ireland. Urugendo rwa demi finale yari Inter do Milan hamwe n'umugwi witwa nde Real Madrid. Santiago Bernabeu igitsindo 1-0. Real Madrid itsinda Inter do Milan, igitsindo caje kuba gitsindwa no mukinyi Piri ku munota wa 13. Match retour Real Madrid against Inter do Milan. Anacho wa Real Madrid ku munota wa 20. Real Madrid ibirose avantage y'ibitsindo 2 muri match zibiri, hanyuma Facchetti wa Inter do Milan abatsindira igitsindo bibaye ku 2-1. Nuko Real Madrid yisanga mu rukino rwa finali bakina na Partizan do Belgrade, nayo nyene yari yakubise remontada. Match irangira ku ntsinzi y'ibitsindo 2-1. Naho nyene Real Madrid Vasovic yabatsinze kuri passe ya Hasanic. Real Madrid bibasaba kugombora amacho yari yatsinze muri demi finale mu rukino rwa Santiago Bernabeu, azatsindira Real Madrid kandi muri finale hama Serena atsinda igitsindo c'intsinzi. Mesherza football yarasubiye inyuma. Hano niho gira wumvire ikosa Real Madrid iri gukora kuri uno munsi, kandi uraza gusanga witwa Florentino Perez abifisemwo uruhara. Miguel Muñoz numumenyereza nanabonye abitwa ba Arsene Wenger, abitwa ba Jose Mourinho bigiye k'ibintu byinshi. Una mugabo Miguel Muñoz Real Madrid yatanguye mwiyumvira ko mu myaka ya kera batangura bamuha umugwi w'abakiri bato. Muri Real Madrid yamenyereje inkino zirenga 100 kuko ico gihe amamatch yari bwagure ntiyari bwabe menshi, ariko afise ibice 80% vy'igitabo Real Madrid yigiramwo mu kubaka squad ya, mu gukora ibijanye n'amatransfer ndetse no mu kubaka iriya Castilla n'ibindi bigiye bitandukanye n'inyubako za Santiago Bernabeu. No mumenyereza yamaze muri Real Madrid imyaka 17, ava muri Real Madrid agerageza kwa Las Palmas mu busaza bwiwe ndetse no mu mugwa Sevilla, ariko ntaco yigeze abafasha. Kubwiyo myaka 17 yamaze mu gihugu ca Espagne, umugwi witwa Furia Hoya waramuronde uravuga ngo bimwe watanga muri Real Madrid, nubwo twagerageza kugwanya Real Madrid, nuze uvyigishe muri Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne, bizogira ico bifasha igihugu ca Espagne muri kazoza. Ndi sûr yuko Espagne yaje kubitwara Coupe du Monde, Espagne yaje kubitwara Euro, Espagne yaje kubitwara trophée nyuma ya Espagne, nyuma ya Coupe du Monde ya 2010 baje kuba batwarira ku mugabane wa Afrika, bace bakurikiza ko Euro, nyuma gukurikiza ko Euro no muri UEFA Champions League ita mu gihugu ca Espagne. Kuva ico gihe murabona yuko iki gihugu kitarareka gukora amateka, n'ubu nibo baheruka gutwara Euro, mu bakiri bato baheruka gutwara Ligue des Nations n'ibindi bitandukanye. Kuvuga ngo agatego Furia Hoya yateguye kari karatezwe muri Real Madrid na Muñoz ndetse n'umugabo yitwa Bernabeu, kariko karafasha uno munsi 2025 muri Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne. Reka ndabizeko uyu mugabo Muñoz niwe yavuze ngo buriyi nimwaba mwifuza impano zikomeye nimukarondere uriya mukinyi aba yarakamu aba yaratanze byinshi mumukuye muri ya club nini. Ati kuko ndabaye nk'akarorero nk'ubu twogenda mu gihugu cyo muri Afrika, maze muraba ama interview yakoze keshi, niyo mpamvu ndakubwira mu bimenyeshe makuru vya kera keshi niho hari kuri kwishi, niwe kure kuvuga ngo nk'ubu twogenda muri Afrika. Ico gihe yasigura Afrika hari n'abatayizi mu Real Madrid no mwishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne. Ati nk'ubu twogenda muri Afrika tukavuga ngo twifuza Real Madrid izorikinisha abakinyi bagera kuri 5 canke 6 b'abanyafrika, like bakinira nka Ghana canke b'abanya Nigeria canke b'abanya Maroc canke b'abanya Tunisia.
ati muri abo bakinyi nubwo twogomba tukazana 15 dukuye mu ivyo bihugu harimo uwogera mu kibuga akarabishwa n'umunezero kubera iki yumva yuko ageze hahantu h'indoto ziwe yumva yuko ataco uwo mutuma ngo areke kuguha niwe yakunda kubwira indongozi za Real Madrid ati yomba mbasavye umukinyi jewe mba nkeneye icizere simba nkeneye yuko mwe muza mumbwira uriya mukinyi mwabonye ngo nukakinira Inter do Milan ngo nukakinira Partizan ngo nukakinira Anderlecht ati mugende murabe mwarabonye yuko umukinyi wa Anderlecht ari capable yo kudutsinda twebwe tukakina tugombora none kubera iki twe tutokura umukinyi muri Anderlecht akazi gatsinda Manchester United canke Inter do Milan kazi gombora ku mukinyi twakuye muri Anderlecht vugisha kuri eti Vinicius yavuye muri Brazil yaramaze gukora yarakira umwana muto ya cyane Vinicius ntari gutsinda imigwi ikomeye none wowe urambwira ko nka Perez misi yose ubonye umukinyi nka David Alaba yatanze byose muri mu mugwi witwa Bayern Alaba yatewe ibikondoka ku bw'inguvu nyinshi yagenda akoresha muri Bayern Munchen tubivuge Alaba yitangiye Bayern batwaranye ibikombe bari kumwe nabo Alaba afise amaraso y'abanya Autriche akinira igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru no munsi Autriche twocita igihugu gito siritu yuko n'amateka avuga ko Autriche iri mu bakomeje Bundesliga hamwe na Hongria muri kubona Bundesliga aho Alaba yavuye ingene yari imeze murabona Bayern ingene yari imeze Alaba yari amaze gukora ku mafaranga menshi turi kubitahurana ngaho Edi ngo Alaba hari ukuntu uzamuzana muri Real Madrid na ya myaka yiwe ukamusaba ivyo bintu vyinshi ariko urugero rwo kutabitanga canke ari kuri gwa rugero rwo kuvuga ati nditanga nzengezehe nditanga nzengere nimba jendi Alaba yavuye mu nda ya mama navyawe na papa nkisanga muri Bayern ngeze muri Real Madrid nubwo ntazokina ekipe izotsinda nditanga ngezehe ikibazo kimwe kuri mwebwe bakonzi ba Real Madrid mufashe uwitwa Antonio Rudiger yarameze neza kwa Chelsea ntabwo ari umumenyereza wa Real Madrid amusabye ariko yitwa Florentino Perez aravuga ngo uriya mukinyi ni mwiza ni mumuzana uwitwa Antonio Rudiger ari gukina full time kandi n'umukinyi mwiza ni muri bumusore mugabo Rudiger mbere ukagera muri Real Madrid mesherizami yari yaraciye he Rudiger yarakubise baro muri AS Roma Rudiger yarakinye baro muri Bundesliga Rudiger yarakinye baro muri Chelsea anaza afise icitwa Ligue des Champions kandi ari mutitirere muri Chelsea uyu munsi mutagerageje ngo muduza abandi bana nkuko mwadugije Asensio biraza kuba bituma mwisanga mwikosa nk'iryo murimwo uno munsi ryo kuba mubura umusubirizi witwa David Alaba mu gihe mwarekuye uwitwa Nacho niryo kosa barimwo urabona yuko nta musubirizi wa Vasquez bafise nta musubirizi wa Mendy bafise nta n'umusubirizi witwa Dani Carvajal muri Real Madrid ahari ikosa ni ryarindi nyene Madrid iri gutingira kuri babakinyi baza bafise imvune nyinshi Madrid iri gutingira kuri babakinyi baza barushe ikavuga ngo turamuzana kubera ibihe byiza arimo ititegereje kuri kazoza kiwe uno munsi uri kurondera uwitwa Trent Alexander-Arnold 2019 2018 2020 ari mu bakoreshejwe cyane na Jurgen Klopp apare ko yakoreshejwe cyane na Jurgen Klopp ari mu bakinyi batanze byose muri Liverpool encore yavuye mu academy ari mu batwaye Ligue des Champions ari muri Liverpool ari mu batwaye Premier League ari muri Liverpool ari mu bakinye na Sadio Mane ari muri area yakinanye na Mohamed Salah ari mu batanze amapasi menshi muri Liverpool ari mu batsinze ibitsindo byinshi muri Liverpool ari mu bakinyi bamaze gukina inkino zitari nke mu guserukira igihugu wabongereza uramuzanye kuri wa mwanya wifuza kaba competitive nico rero Miguel Muñoz yari yarase muri Madrid yabwira ati mwitegereze umukinya kiri muto nk'uko kwa Ridagureri umukinya kiri muto nk'uko kwa Endrick akiduza umutwe mu musimbane uwo mukinyi azoba kirisugi mu mutwe mu mupakiremo ivyo mushaka byose ama project yo muri kazosi muyamupakiremo jenzo bakanyage kwiye ko kumwigisha ivyo bintu mumushira muri cast mumushira mu mutize mugiriki mugabo uwo mukinyi tuzoba tubufise ko access yo kumukora uko dushaka niko yababwira Real Madrid babikorerako reka rero ngende mbaha karorero
iyi Real Madrid niyo yatwaye Ligue des Champions. Hari akagwi kariya mu gihugu ca Espagne uyu munsi ntabwo kari kuvugwa cyane, nakagwi kariya mu gihugu ca Espagne uyu munsi nakagwi katari kuvugwa cyane kitwa Candal CSD. Ico gihe kakina icitwa Coupe du Roi hari mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 957 58 59 karamura abakinyi. Umugwi witwa Real Valladolid ico gihe ucugura umukinyi hagati y'umwaka wa 60 na 61 bamugura n'umutitirere mu mugwi wa Condal CD, bamukurayo bamuduza muri Real Valladolid akina imyaka ine. Real Madrid mu iyo myaka ine yahura muri La Liga na kubdirwa n'umugwi witwa Real Valladolid, bakavuga ngo mbega Manuel Sanchez umukinyi akinisha ibafu muno mugwi wa Real Valladolid, ubwo twomuzana nta kintu yoshobora kudufasha. Indongozi zikamudutako baramugura. Bamaze kuba bamugura, Emmanuel Sanchez amaze kugera muri Real Madrid sezo yiwe ya mbere y'65 yakinye inkino 37. Abo mukinyi wa mbere mu gihugu ca Espagne mushasha yinjiye mu mugwi mukuru, donc ari mushasha akinye inkino nyinshi. Ayo mateka aracaye afise yo kuba ari umukinyi w'umu Espanyol yavuye mu mugwi muto yinjira mu mugwi mukuru, sezo yiwe ya mbere akinishwa inkino nyinshi avuye muri Real Valladolid. Muri Real Madrid kuva sezo yiwe ya mbere yahamaze imyaka igera ku 8, aza kurangiriza muri CFC de Cordoba umwaka umwe gusa, ahamara imyaka 8 bamukuye muri Real Valladolid. Tugenda muri Axe muri no filozofi nyene hagati ya 59 na 60 n'umwaka wa 61 Real Madrid yahuriye muri Coupe du Roi n'umugwi witwa Osasuna, bahura muri Coupe du Roi yo mu 59 baza guhurira muri La Liga yo mu 66 ndetse uwo mwaka banahurira muri Coupe du Roi bakina inkino zigera kuri 3 mu myaka igera kuri 2. Real Madrid ihabona umugabo yitwa Zoko yakina muri Axe, bahita babaza Osasuna bati mwoduha Zoko. Zoko bamaze kumugura yakinye inkino zigera kuri 24 muri Real Madrid, mu gihe muri Osasuna yari yakinishijwe inkino 28 za La Liga, akinishwa n'izindi nkino zose Osasuna yakinye ico gihe muri Coupe du Roi. Bamuguza ari mutitirere muri Osasuna, mu nyuma yamaze imyaka 12 anarangiriza muri Real Madrid Zoko. Aho nyene muri Axe Real Madrid yagize gutya iravuga ngo reka duduze umwana wacu yitwa Do Philippe. Muri Real Madrid naho yahamaze imyaka igera ku 11. Noneho bakoresha umukinnyi akina ku nimero 2 Enrique Preze Diaz. Uyu Enrique Preze Diaz bamukuye nawe muri Osasuna yaca ku nimero 2. Real Madrid yari yamubonye mu nkino za Ligue des Champions bakinye no mugwi umugwi Osasuna wakinye mu rukino rwa Ligue des Champions, ndetse n'inkino zine bari barungitse abascout Osasuna yakinye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 550 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 958. Bahita banakonfirma baravuga ngo Pacini ni mumuzane muri Real Madrid. Pacini yamaze muri Real Madrid imyaka igera ku 10, acagenda muri Real Betis arangiriza yahamara umwaka umwe. Nukuvuga ngo Real Madrid ico gihe yose n'iyindi y'imyaka yagiye iduga ni Real Madrid uzosanga nta mukinnyi agiye gusumira kwa Bayern, yabaye igihangange. Yaravyanka cyane uno mumenyereza azwi ku izina rya Miguel Muñoz. Yaravuga ngo biragoye ko wofata umwana yakuriye kwa se na nyina ageze nko mu myaka 35 ugaca umuzana mu rugo wiyubakiye, mu rugo wazanyemwo umugore uwo mwana atazi, hanyuma uwo mwana bakamuguha mu mwaka umwe canke mu myaka 2 bati turamuguhaye turi se na nyina, ariko wewe erekana ubushobozi bwawe mu kugenda kuzomwumvisha ko atari twebwe twamuvyaye ahubwo twebwe twamutunze, wari waramuduhaye arakayoye. Ntibibaho. Uwo mwana arakubwira ati papa yitwa Yohani, mama yitwa Justine, mama naramubonye anyosa.
we nawe ukaba ufise akazi ko kumubwira uti burya mama wawe kigihe yaragwaye n'ubona wagiye hariya kwa Justine kwa Joakim urakayoya k'amezi 3 uwo mwana ntapfa bitahuye Teja ari ku myaka 35 niho mumukuye kwa Joakim niho mumukuye kwa Vestine nubwo yovyemera uwo mwana nta rukundo usanga gufitiye nubwo yovyemera uwo mwana aguma kubwira ati ariko ntidusa aguma afise akantu adahuriza ko n'abandi banasanze mu rugi wawe nubwo uwo muha byose hari handi hantu mudahurira mugabo ufashe akana kataratangura ishuri k'imyaka 5 ukagakuraho kari karerewe nubwo baba muri orphelina ukagatwara mu muryango wawe karashobora gukura kavuga ngo mama nuyu papa nuyu ukagakoresha ibyo ushaka ukakarera uko ushaka nuko ba Hendrik Freire bashobora gukura nuko ba Arida Gurere bashobora gukura nuko ba Vinicius bashobora gukura me siko Mbappe bazokura Cristiano Ronaldo bamujaniranje akiri umwana biheza bigenda neza muri Real Madrid Benzema bamujaniranije akiri umwana bakunzi ba Real Madrid murabibona none Edi ntarinze kuja muri byinshi ntudadaza nikosa rya Carlo Ancelotti canke nikosa nkuko wari wagacishijemwo nawe kintunganyo aba Madrid batari kubona mugabo Madrid iri kiragira sinzi kara amafaranga iri kirahusha Madrid twamenye kera ikaza mu bindi urondeye Antonio Rudiger wa Chelsea urondeye Jude Bellingham aracari muto c'est bon ni muri Borussia Dortmund he bwabo mustar cyane urondeye Arda Gurere uri muri ya projet ni byiza urondeye uwitwa akagasore akakanyamaroki Ibrahim Diaz urabona ko bagakuye muri Manchester City gato ba Martin Odegaard bari babarondeye akiri bato fabrika mu bakaja muri AC Milan Edi ntubona none iyi project Madrid ikorera ko mu nama kuko bana basosiyos ba Real Madrid bana ba Blancos ibi nivyo bibutsa Perez bati Perez utatwicira equipe project zacu zivuguku zisome rero ngomvye kwibutsa abakunzi ba Real Madrid vuga ngo nyamara ntimwihutire gutunga urutoki David Alaba murabe ko uwitwa Perez atarakora byiza kongera gakora bibi naho nyine umbabarire navuze byinshi ariko twari kugire tumurikire abakunze ba Real Madrid nibiki barimwo koko